aho ndakubwiye ati Edison mu mutwe ni zero ni vide ntagira mu mutwe uramuha makuru akacashikiriza ukonye umumenyesha makuru bros uko akora mana umumenyesha makuru aritondera ikintu inkuru arayitondera kayitoso inkuru ariko nimba ari umunyarusaku yarabihevye nabivuge atumenya ati nawe n'umunyarusaku burya je ndabisubiyemo jewe simbizi nitungana je ndi umuntu umugabo sivyo kandi we ashize umugore mu rugo ubu vuba jewe tumaranye imyaka 5 bijya we yibaza siko biri je ndi seriye cyane n'ibintu by'urugo je ndi seriye cyane n'umugore wanje pe ego je nagaragaje je ndi mu bantu bagaragaje abagore babo hakirika mu gihe abandi batinya kubagaragaza ego babifuza babagikeneye bwa bundi baguma baja kufyeta babakeneye amada baguma baja guteragira ku musaga na he urumva je naje suko nk'iryo jambo nimba yavuze ngo kuvuga vuguzo mani iryo jambo ni ribi. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another blessing, another good vibe. Yes, people can call me Kodi Mr. Black nagarutse ndi kumwe na wa muntu wanyu ukoresha umwanya mwe mukunda cyane kabisa amazimisi hari mu bintu bya yuguru n'abandi bagabo baserugo nkawe. Ntabwo ari vya yuguru. Ntabwo ari vya yuguru. Meze gute ukoresha umwanya? Entertainment, neza. Habari za siku. Ni misi mike ariko imisi mike cyane gusa kuduhura guma uhinduka wiyubura ukuntu fisi bango uri kurakoresha muri no misi oya nta vy'amabanga kubo umuntu guhinduka none ushaka umvuge nk'abara ushaka basi nzohore nambaye za mpuzu nyene amwe nzogume nirabura nkuko imeze oya wambara neza inzobe ni wane ibintu imeze fresh nuko abakunzi ba Kamu TV arigano duherutse gukora benshi baragikurikiranye ndetse mu nyuma turakora n'ikindi tukikorana na Simbizi wa Semavumba tuvugana kubijanye na dossier yo kukwitwarira muri ENAPO. Abantu benshi barakuranye ikiganiro aho watubwiye yuko Simbizi yakwitwariye muri ENAPO mbwa Simbizi akatwemeza neza ko atigeza kwitwarira. Turashaka kumenya ikibazo ufitanye na Simbizi. Mu bisanzwe muzima nta muntu umugabo yitwarira umugabo mugenzi we muri ENAPO. Muri ENAPO bijya n'ibintu by'abagore n'abana. Ego. Yeje natange ko narangiye muri ENAPO mengo tware umengo Simbizi ari umugore wanje yagiye gusaba nze ndamuharasi. Nimba ari umwana nawe nimba ari uruhinja nababivuga kirazira bijya bintu nibinasobanutse umuntu w'umugabo kwitwara umugenzi we ngo muri ENAPO ibintu by'agateka k'abana ngo n'abakenyezi mu gihe jewe natatse wenyene kandi ujya mu tipe je arantinya reka aragutse je arane ujya yiteze yuko jewe nzova mera nka demana par contre je ntabyayiro mutwe nihereza urumva kandi ujya mu tipe arafise ifuhe ry'umuntu hari ukungene yabonye umengo uri kurikorera utuntu twawe utamusega urumva utamwubaha cyane bakenera ivyubahiro ku nguvu bakenera yuko umuntu abubaha bobo batamwubashe ububashe cyane we bagusuzugura bacha gushaka kugumva ikintu cyose ukoze gice kuribo gice kuribo source nimba bashaka kumubaza ati ujya mpete kunuko tugati ngo yenge ujya mpete ngo nitutuko turamugira babashaka kwiyambika ishusho ry'umuntu mu gihe twebwe ngatutanganya ubwonko urumva jewe rero nibatuze bateke bishe jewe si ndiko ndamera nka demana jewe ndikomera nkakoresha umwanya nkukomeza kandi je muri uzima nta muntu numwe ntinya meme je nubwo bufite abafurazi ngo 500 je sinya kuguhomora je ndaguhomora bikuma vyumye umucamanza n'abantu badukurikirana ariko ambavu ya Simbizi yashatubwira yuko atari yakwitwariye muri ENAPO ahubwo yagiye gusabira ikigongo siwe yitwariye gute yagiye gusabira nawe kuri WhatsApp conversation wampaye convocation ari wanashima yampaye convocation ga kuri WhatsApp Jenda ndavuga ati abantu bashaka gusuzugura umuntu cyane washaka guhereza umuntu convocation kuri WhatsApp nubwo tutiza amategeko mama bo bigira ko baza amategeko convocation kuri WhatsApp wewe yita baba keneye gusa aho inyanduruko intandara wanke kwitaba baci babikomeza ngo urabona ngo yasuzuguye urumva agusomera bitaja ntibize yahaye convocation DJNC
bwa DJ wa Sabiensi twari ahantu turiko twifatira kamwe araduca ko twari hejuru kuri etage Enisa aramubona cara mu telefone aramubwira ati uduciyeko atahubwo ngo hano baca baragenda baravugana acaza muhaye convocation mu kuboko convocation ihereza umutwari wo muri quartier yaho ego ibaze wewe kwanza nta numwanya ufite wo guhereza convocation mu umva wewe ubona yuko ari umwana yuko uguye muhe guse kuri WhatsApp aho yicisha hose ipasa par contre convocation arasa amategeko yayo kujya convocation nk'ubitakaye nk'uwihereje umuntu wirungikanye umuntu atari umutwari kamutakarana gusubira gutabuza yindi uramanza kubisigura burya si ikintu fa gutabura si urupapuro rwa rusanzwe convocation oya urazi ko convocation kajya kantu nyine ubona ngo ni convocation kagashaka kugushikana mu mpimba bien kakaguhindura ubuzima bwawe bugahinduka bugatabagana karari kajya kantu ubona na gapapuro gusaba guhereje ko kijya resi ikintu cyoroshe burya rero jewe yari yibaza ngo aranyishe ngo kararangiye ego ije ntigikunda nta wicu wapfuye Yeah. Kandi bashake baje hamwe bona Edison. Je sindabatinya. Je ndabamanyurira rimwe je bajya sindabatinya. None nkakoresha umwanya. Ni kubera iki wemeye uritaba convocation kuri WhatsApp? Oya ni kandi uzi yuko mu mategeko bitari. Muko yitaba je navuze ati reka nitabe none ko atana kimwe. None ko atakibazo. Maze gushikaho ntivyakomeye. No ya vyakomera gute? Mu butungane barabumvikanisha. Ego. Baba baje kubumvikanisha. Baratwumvikanisha. Simbiza garuka gusabira ikigongwe gute? Yasabye ikigongwe. Agusabira ikigongwe gute? Ansabira ikigongwe. Je sinzi aho yasabye ikigongwe. Ariko yarabivuze ko yagusabira ikigongwe. None ivyo yavuze uburere cyo umuntu cyose avuze muce mucemera. Muce mushira ko icyo umuntu wese avuze. Turakubaza kugira ngo umuntu yoza babwira ngo je yangabiye umuduga muzoca muvyemera. Ata foto nta cabaye. Nta cabaye. Uramwihakanye. Cenda mwigara. Kabisa nuko atacangiremo. Iriga je simbizi nta kintu kimasumvye. Agusumvye abana. None ubwo n'ubutwari. Nimba yiratira yuko beho nsumba abana. Ego ndavyemeye aransumba pe. Kunsumba abana. Nagira umuntu agusumba mu mutwe. Akagusumba n'ibikogo. Agusumbya n'amadiri. Sinzi. Kubera we. Arakoretse ama contrafisi. Cyoya turayibona ntibona kuri tiya. Kuri tere. Tubona ku mbuga ziwe ngene amadiri abari. Amadiri ambira afite yitwa. Cyangwa umugira jaruzi kubera amadiri atangora kwironka. Life arafise muri life water tangawizi. Ya vyota je baza ko tamera ya brand ambassador. Baza ko je tumera ya nari. Aciye kwa Simbiza ariko yarashikira. None kubera iki nagira brand ambassador ndakurondira abandi bako nagira brand ambassador abavyishoboreye ivyo bintu. Nukuvuga yuko burya umuntu aguha idea ukanira kumusomesha ngo nanaka nzorinda kugirana bisigura yuko we wabaye nk'ikiraro wabaye nk'inzira yiwe hari gihe yoba yakerakeneye naka we akaba yakuronse hafi usanga we yarafise contact yawe jeje narayiriye ko amafaranga okay urabona kuri chantier engineer aragenda agapatana inzu mu nyuma agacazana abayezi ivya chantier n'ivya social media shopping ivya chance n'ivya social media chokim inzu ntawo yubakana sivyo ego social media nuko none nka Diamond umuhereza idiri sivyo ego actually ndakurondera bantuze bambosoka yo ndira barigiyuru barayihomora wewe umurondera wamwizeye urumva umurondera wamwizeye kandi mu bisanzwe twe turakwiye kuja ku yindi level burya ibi bintu birakomeye burya si ntivyoroshe turakwiye kubiriramo amafaranga menshi cyane kabisa entre yaho Simbizi wewe yarasubiye aravuga ati je koresha umwanya nanya ataka ubwanje ariko kwataka umwana ivyo yakwankiye n'uruvyaro rwiwe wewe watakane na Simbizi je wamanyama yanje hahera rero sivyo agasuzuguro kambiraho cyo ndakamuhomorera ivyo yarabivuze nta mwana avye kumusaga umusaga sinamwerekanye rega we nuko atafone ufise erega je abantu baberetse nayo kumusaga kandi acaraga kwa muri commentaire aravyemera ati ego ngo naramwandikishije none kutamushira ku rubuga nawe ne tumubone nk'abandi none we kuba mushirira akaba yabigusaba sa kuba mushirira jewe ni wabishirira ko notangura kubishira kandi iyo nawe ujya mukobwa je twarivugani kandi rya foto yujya mukobwa mama ujya mwana hari n'umwana atekereje ujya umukobwa atekereje bemereye neza chamoteri garaba kumusagura ziko mama je mama wanje bakumusaga ego ndafite n'abatoyi banje baba kumusaga rero barampa makuru barampisaku bazi ko ndi umunyarusa
bya mukobwa yari yamaye rusa urumva mani simbizi sinijya rya mbere simbizi rero n'umunsi je nagiye ahaba akibaho gatungu naragiye ngenda ndi live kuri Facebook mutwe ndacaza koma maruru ngo live yifute ngo abantu baza bademu ngo baciye bambona homba baza kunterera abana namwe ati none mubavyara gute mutabemera urumva rero bwose ubutwari mute ariko ndavuga neza yuko ibintu turoke kubiramuka kuko amafaranga menshi kabisa kubihimbirwa kwa amafaranga atuka uronse idiri uronse wa umunsi twebwe influencer tuzotahura twavuga ati hari idiri dushobora kwanga hari amafaranga dushobora kwanga ego birababaje cyane muhungu ugasanga uri kwamamaza brand nini cyane irimo imitahe myinshi ku bihumbi jana kabisa Sami erega we wase kuyajya ujivusa zoyaje cyangwa sawa ariko baje nibayajya ari umunsi bazonkenera je bavuga ati twere ntidukeneye dukeneye ujya nyene rega urikomeza gahunda no kwikomeza urikomeza ku buryo wewe wanse abatifuza kurondera uwundi bavuga ati ni wewe nyene kuko bijya ibintu by'amadiri nka kujya babirimo komisiyo nyinshi cyane uza gushikirwa baguhunganyuma abantu nka batatu bose bakura ko kadogo urumva ibyo rero urakwiye kwitondera ukavuga ati ano mafaranga ashikiriye ski yajava muri company direct niyo company yasohoye canke naka yashikiriwe nakarashikirwa nakarashikirwa ku nguvu yanje kirazira kujya inguvu mu kazima nawe wemera ubwo bucacu kaburyo ubwo bucacu turiko turabuvamo twikomeze gusa hari umunsi ubwo buce tutazobuye ona kwisorosoro igurigi hari igihe isorosoro we bakubwiye ngo nari isorosoro usanga ngo nari umuriyoni ngo niyo sorosoro umuntu ageze kwitwa umuriyoni isorosoro ariko aha turacari muri 20,000 30,000 50,000 ngo isorosoro oya hari igihe tukeneye ko tuja ku isorosoro ry'umuriyoni ugasanga naka umuriyoni wa uriye zibiri waziriye fresh tugire changement kabisa nuko ndashaka kumenya ikibazo ufitaniye na Ediso amazimisa kwanya kw'amajambo mabi atari meza nike kibazo bajya bose je nuko bantinya gabajya je babona ndabarenze babona ndabarenze urumva bo babona ubuzima babayemo akigira ngo bafite amafaranga muri ubu buzima nibisaba kugaragaza amafaranga yo cyangwa kugira amafaranga menshi kwitwa mu diaspora ngo niho ngo abantu bose bakubaha cyangwa ukwiye kubaha ku muntu ari we wese oya ujya Ediso nta mu mutwe yigirira wabatu zero mu mutwe ni urumva ico bita vide bya mutwe ntagira namba kuko numuntu aza ngaha kidoga urumva systeme Ediso we ashaka kujamo na apparence yiwe ntibimwemerera ariko akayiforce bona jingene nimere urengene je nambaye chapeau nkuko namaro yego urengene mu mutwe nk'ubu nimere nka Ediso ibi ntavyo yogira urabona yaje ari ibintu ngira nivyo mvuga bikansa bikaba bisa sivyo ariko Ediso nawe apparence yiwe yarakwiye kuba umuntu w'umuhuza yarakwiye kuba hari umuntu wo guteranya abantu kugira bicane canke bagiranire amashari oya yarakwiye kubaho nk'umuntu mukuru ko Ediso justement yitwa umumenyesha makuru yabigize umwuga yitwa umumenyesha makuru twe natwe twiyita aba influencer nitwitwa rega ko nta n'urupapuro rutwemera kuba kwitonga aba influencer oya twarabyihaye ati twe turaba influencer turaba promoter abajya ba OG Force bita turaba promoter Ediso nawe numenyesha makuru na sense imwemerera kuba umumenyesha makuru akacaja mu nsaku z'abantu akacaza guteranya nakaranaka akacagaragariza ishari agufiti cagaragaza yuko akwanga kubu bagiye baradendikiranya ibintu ngo jewe ngo nafasha kana ku nguvu ngo cangurisha parcelle ngo kugira sinje mu urumva capacité yiwe aho ndakubwiye ati Ediso mu mutwe ni zero ni vide ntagira mu mutwe uramuha makuru akacashikiriza ukonye umumenyesha makuru bros uko akora mana umumenyesha makuru aritondera ikintu inkuru arayitondera kayitoso inkuru ariko nimba ari umunyarusaku yarabihevye nabivuge atumenya ati nawe n'umunyarusaku Ediso nuwabimubwiye je ndamuzi basumya nubwe je ndashaka kukiki bo bakibaza ngo n'umuntu abahaye urusaku kumbe uyo muntu aciye kuri je umva nije namutumye
ati genda urusaku banaka none sinaciye postinga mushikanje ego yambaye uniforme ndababwira ati urabona uyu niwe yankwegeye yatumye ngurisha parcelle kumbe ni sister mu isacha ndabongera vuto turi kumwe sister hagiye nshaka guca ndabaha video akaca batuka cyangwa mwe muri ko munyagiriza ngo jengo je murabona hagiye nshaka gusa nabonye yuko mu mutwe ari vide Edison kandi baragiye Edison na Simbizi imitwe yabo ni vide cyangwa murafise ikindi mupfa dufiga iki siniko nagusigurira ukwabo kungene bameze nuri kurabita iki utegura taurangana igiki Edison Simbizi yatangwe ngo ndi mu bibazo bikomeye nangura ko nabantu bantelefona nguri mu cyozo nyabakikaka meme na Amipro ehereka renda ndakwereke itandukanye riri hagati ya Amipro urabe apparence sivyo yuyo Edison canke Simbizi na Amipro Amipro amaze kumubona muri ubu busakusaku bw'uburofa nk'ubu oya iyo umuntu yamaze kwitahura icari afatiranya ku cari ego nica komeza mu bwonko bwinshi kugira kimutunge cyongere kimutungisha ego kuko iyo ufashe ikintu ntigikunde ucugwa nk'umufuko w'amakara ucutakara ni bimwe bita ngo yarazimye sivyo iyo naho ikintu ugifashe kikagukundira ego mu bicu niho bakutorera iyo niyo tandukano ry'aba Edison na Amipro ariko biravugwa cyane ko wagurishije parcelle none kuguriza none umviriza ko dinda kubwira ikintu kugurisha parcelle ni cyaha est uyigurishije ugize iki urumva icyo kintu abantu aho bataniyumvira none kugurisha parcelle none ntuba warayiguze none amafaranga nuba watanze amafaranga wararanguye ukugurishije none ntuzi ko areba komisiyo ngabaje kugurisha kugura imiduga bayigurisha agura umuduga ugurisha tuvugere nakoresha umwanya yuko ariko arakora bino mesi birive nivyo muhibwiye okay ndashaka kumenya rero ikibazo urabona kenshi wewe na Chimamanda muri kuri meme kote imwe muri kuri kote imwe hariya kuno uravyumva koresha umwanya muri kote imwe kenshi cyashaka kumenya relation mufitaniye na Chimamanda na relation Chimamanda none ntuzi vyakora none ugira je ndamuzi Chimamanda oya gusa muvugana ariko murakominikana twatahuranye Chimamanda je yarantaho aravuga ati uyu mupeti nandi Chimamanda namaze kumutahura ndavuga ati muhoje ibisazi n'umuti si ibisazi nyabaki muhoje nyine bishetari bari bisazi Chimamanda hari abantu ahora nafasha akagabira n'amafaranga ivyo bisazi vyubahwe ibintu avuga ujya muji gufasha naco bivuze vraiment kwe ararengera cyane ageze no mu bakozi b'Imana tubandanye ivyatsi wewe nimba ubona arengera cyane c'est bon ariko hari abandi bamutahura cyane babona yuko ameze neza cyane kabisa n'umugenzi wawe nta muntu atari umugenzi wanje je nuko bamwe bambera ingyajya nkaca ndabahumura nkaca ndabakura kabisa nuko arabutumwa natumwe ngira ndabuguhe kugira nawe ndiyabuguha rindiro za kumenya Simbizi we yanumye ambwira yuko ati genda ubwire koresha umwanya ati ni byinshi bifite vyiwe novuga byinshi cyane ati ariko genda umumbwirira abandanije yuko nzobishira hanze nawe yabonye yuko afitiye amabanga menshi azanye mu by'amabanga ego y'abarundi apa rero kunyitwara yo gufuma shira ayo mabanga kuko byari ku rubuga tugahumuranirira ku rubuga ituje mu bintu byo gutungana bisigura ko ayo mabanga atayagira kandi yiza kukujya burya ntikuburira yavuze yuko ujya atavuga guzwa nkawe avuga guzwa nkawe ko yabavuga guzwa nkawe abo ngo bavuga kandi je simvuga guzwa kandi simvuga guzwa n'ubutumwa urashobora kuma ubutumwa nawe ndamushira burya je ndabisubiyemo jewe simbizi nitungana je ndi umuntu w'umugabo sivyo kandi we ashize umugore mu rugo ubu vuba jewe tumaranye imyaka 5 bijya we yibaza siko biri je ndi seriye cyane n'ibintu by'urugo je ndi seriye cyane n'umugore wanjye pe
yego je nagaragaje je ndi mu bantu bagaragaje abagore babo hakiri kare mu gihe abandi batinya kubagaragaza yego babifuza babagikeneye bwa bundi baguma baja kufyeta babakeneye yamada baguma baja guteragira ku musaga na he urumva je naje suko nk'iryo jambo nimba yavuze ngo kuvuga vuguzwa mani iryo jambo ni ribi mani nk'umuntu w'umugabo cyo kumbwira ngo ndavuga guzwa bro umuntu w'umugabo navuga guzwa ya ivyo ni bimwe ndakubwira ati noca ndanamukubita oca mukubita none je wombwira ngo ndavuga guzwa bro umukobwa ni wakubahuka ngo we mkoshi we nino bakobwa nibonzi bavuga uko umugabo arasigura ikintu hama abantu abacamanza nimba uje kuri mezi nimba atavuga guzwa yaje kuri aha kuri akamotivi gukora iki yaje gukora karatanga umuco w'ivyabaye none gutanga umuco nukuca wihaniza ngo kuvuga guzwa je mba nje ngaha gutanga nishiye muri vie privé nko wewe winjira muri vie privé ukazana abana yavyaye inyuma okay mugawe wewe urabona ya postinze Gaera none jewe nije ndamukontrol ivya postinga okay rero wewe umwinjira muri private ndakora nshatse yego we nimba bona jewe birakunda yego nimba bona we bidakunda je birakunda kabisa ko ni wabizanira ni wabizana ku rubuga ni wabizana ko n'utari jewe je nshatse no bikoresha n'izindi konte za fake kandi bikamamara bikagenda none yoca yitwarira ndetse nke yoca caburiranda ni uzanye ikintu ku rubuga itege n'ingaruka ya harakantu uvuze ngo wewe wazanye umugore kare kugira bitandukanye n'abajya abandi bakomaza gufyeta mu wundi bukobwa inyuma batinye kugaragaza ko abagore babo ariko we biravugwa cyane ko wowe warafatanga umukobwa biravugwa cyane none bivugwa ndabiguhore cyangwa ndabihore oya ushobora gutanga umuco wabyo bishobora kuba ari ibyo cyangwa atari ibyo umuminere kandi yes ibazi fatanga umukobwa muri nk'icyo cyaha mbe urazi icyo cyaha igihano gifise 27 jere narabikoze sinahanwa urumva aho ni mu Burundi bwa Nyaburunga kwe ego nawe koresha ubwenge nimba koko narafatanye umukobwa simpanwe bisigwa ko natanze igiturire noca mpanwa gutanga igiturire nimba narashikanye mu butungane naho ni 27 nunahandi muri 27 bro nawe zurakoresha ubwenge mu oya kai nawe warahewa ugako kuvyivugirwa cubicisha ku musista wa koresha umwanya we bagucunge sana je ndakubwije ukuri ko iyo abanafatanye abantu bafatanywe abakobwa ico bita erega hari gukora ivyaha nibi yumva ntufatwe urashaka gukora icyaha ntufatwe ariko ivyo vyarinze bivugwa urumva ivyo vyara numva narafashwe rerma none ivyo umva ari byo naratanze igiturire rero watanze igiturire cenjamwa ivyo sivyo je nta mukobwa nta mani je nta bukobwa dufyetana nabwo ya je ndikwe n'umugore wanje kandi nishimira cyane kandi nkunda cyane ukunda cyane ni watuma ucaca mu ubundi buntu uzenya ubundi abakobwa umviriza ndakubwira ikintu uzora bifoto y'umugore wanje avyaye kabiri uzoca uraba ya bwa bukobwa bwirirwa burazanga ku mamezi usanga amabere yaguye ameze nk'amashishi sivyo mu maso usanga umengo burashaje ariko umugore wanje avyaye kabiri ariko mingo ni mwana seza minga je nguma ndamworora kandi umugore wanje uramaze kumubona mu bitengetenge mane je umugore wanje ndamutunze nk'umudemu yibereho nk'akademu je naramwanke nuko kuva je ndamushize mu nzira mubya ati jewe singine kuzokwama mu gusanga mu bitenge ngo ngufate nk'umugore no je namuzani umukozi ndabwira ati ruhuka kora ivyo ujejwe ibindi ujyamo uruhuke wiyorore usinzire umutagata iyo niwe jewe rero je simfata umugore nk'abantu oya umugore mani suko no aguma kuvyarira aguma tagata je aravyara nk'ubavyaye kabiri Gaera na Kanyamu kandi abana beza bakarorera kandi uwo muntu oreka kumukunda vre umuntu akuvyara n'abana beza mu gihe je banavuga ngo abana ngo sabaho uyo oreka kumukunda vre mbe uraza umugisha umugore wanje jewe yamaye kave tuvyihose mukimenyana bari gusa jewe mani jewe wakeye je narahindutse gose mani je nimba umuntu wese atobona iterambere ryanje ko jewe wahindutse wavuye kure navuye kure mani je navuye kure bro je nazanye umugore mba mu nziva vya grave mvura iguye twiru
ariko ubu tugeze aho abantu banyagiriza ngo wagurije parcelle maze ndi kwirevu ikomeye cyane kugurisha parcelle urumva ndayigaba nkayiganza shatse ndayigurisha none bo nabo nibagurishe parcelle dufise erega bo nta nizo bafite bonagurisha ariko je kumbe ndafite niyo nogurisha Imana ishimwe cyane barazifite ahubwo bariko zishira ku isoko oya nazo bafise nuko twibandanize turangiza n'ikiganiro cyacu mu giteramo twayaze ko cyateguwe mu baririmbyi twavuze ko bamwe baza bashitse mu gisagara cya Bujumbura navuga nka ba Divoice n'abandi bavuye mu Buganda nashoboye kumenya amazina kandi nkuko wabivuze wari wavuze ngo nabo media ngo uzobona ariko vyakozwe ama media yari yitabwe cyane yari menshi cyane urisi bien certain bon gusa icyo nzi ivyo bintu ntibiri trend erega twebwe mu kwica ntitwica directement ikigaragara ubwo nyene hamwe mwe mubonera oya burya twe tujya nk'umuswa ni bukebuke kuko urabona kera haje Juno Kizigenza haje ngo Ariel Ways ubusani buto cyane mu Rwanda buto cyane ngo Kenisol bro wasanga umva ariyo nkuru gusa mu gisagara cyane ariyo nkuru baraheba bakurira hejuru kandi niwo wabikora ariko buraba ni kimya ni mama media yagiye ariko iyo si trending ego icyo kwaza tugishimira Imana iyo ntambwe nimba hageze aho umuririmbyi yova muri Tanzania avuye muri Wasafi ntibivugwe cyane nk'ukuraho aho duhitiye mutadushimira Imana vre twaramaze kwisubirako twaramaze kubigira politique ariko sinibaza yuko yama media atari si ama media yose yahora agenda muri babanyarwanda yagiye oya ashaka kuba hagiye nka barandri nka ba Starboy nka media ari menshi na 5 vraiment ndavyiteze ariko cyagiye haraje media mani nka 30 30 media nizitabaho warazibona ego warabona ama media kumuvuga ati izi nizo mu Burundi hamwe ukabona ibipeti biko bigenda kwifotoza badusarisha sana Imana ishimwe ko bitabaye na trend abacu hejuru cyane kabisa mukoranyitse kandi cyacu reka ndagusabe ijambo rimwe canka abiri ubwira abadukurikiranye kumbura babwiye byinshi bashobora kuba come conclusion y'ibintu bashobora gutahura Imana jewe narabwiye ko ntakunda kubicisha amajambo gusa ariko bamenye ko simbizi na Edison fuck you mumve mu buzima bwanje kabisa mureke nikorera kutuno twanje